azavyitondera. Maze Manowa abarira uwo mumarayika w'Uhoraho ati ndakwinginze banza uhagarare tukubagira agasuguru. Uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura ati naho mpagaritse ntaco ndi burye ku byo kurya byawe, ariko namba ugomba kubaga ikimazi cyo konsa ugishikanira Uhoraho. Ariko Manowa ntiyari bwamenye ko ari umumarayika w'Uhoraho. Maze Manowa abaza uwo mumarayika w'Uhoraho ati witwa nde, kugira ngo ibyo wavuze nibyashika tuze tugushemagize. Uwo mumarayika w'Uhoraho aramwishura ati mbariza iki izina ryanje ko ari izina umbariza iki izina ryanje ko ari izina ritangaje. Nuko Manowa yabira iyo suguru y'impene n'ishikanwa gifu abishikanira Uhoraho hejuru ku gitandara, haca haba igitangaza Manowa n'umugore wiwe babirorera. Umuriro wo ku gicaniro ukiri kurarabagiza uja hejuru, wa mumarayika w'Uhoraho aduga muri uwo muriro ku gicaniro. Manowa n'umugore wiwe babirorera, baca barapfukama barunama. Kuva ubwo uwo mumarayika w'Uhoraho ntiyongera kwiyereka Manowa canke uwo mugore wiwe ukundi. Nuko Manowa amenya ko ari umumarayika w'Uhoraho. Maze Manowa barira umugore wiwe ati nta kabuza turapfuye kuko tubonye Imana. Ariko umugore wiwe aramwishura ati yaba Uhoraho yagomba kutwica ntaba yatwakiriye ikimazi coshejwe bo nishikanwa ryacu gifu, kandi ntaba yatweretse ivyo byose canke ngo tubarire amajambo ameze nk'ayo. Hanyuma uwo mugore avyara umwana w'umuhungu amwita Samusoni. Uwo mwana arakura, Uhoraho amuha umugisha. Maze mpwemu w'Uhoraho atangura kumucanirira imane Dani hagati y'Isora n'Etayoli. Imana ishimwe cyane. Dusonye amajambo menshi, ubundi Yesu nkunda kugira ngo igisomwa ndegicire hagati, ashaka iyo nkuru kugira ngo umuntu ayumve, wumve ico Imana ishatse kuvuga. Bwana sifiwe. Kuva kwa gatatu twaganiriye aya majambo, kuva mbere kuwa Mungu mugoroba, abo twari kumwe ku mugoroba twaganiriye aya majambo mu buryo bwagutse, mu buryo bwimbitse. Numvise mwe muyera aguma asunikira kuvuga aya majambo, kuko rimwe na rimwe hari igihe tuganira amajambo mu hagati hari abantu bake, ariko namwe mwari muyakeneye. Banyandwi haleluya. Sinzi mwese ko mugirindwi mu muryango, ariko hari abantu gusenga kwa Mungu umenga nibwo buzima bwabo, kandi wamubaza impamvu ataje gusenga mu ndwi hagati ntayigusubize, ugasanga ari muhira, ugasanga ari kuri filme. Haleluya. Twahora dusengana n'abantu tugisengera mu mashuri. Rero ico gihe kwa ko twasenga ku mugoroba kwa gatatu, uwo mudamu umwe muri abo twasengana twarabana hafi, kenshi twaratahana ahantu atani metero 500 zirimwo kugira shike muhira, agafata bajaji. Amubaza kubera ko ufashe bajaji, reka sanga novera iheze, asigaye iminota kugira ngo bashiremo novera. Murazizi, murabyumva? Iminota asigaye umunota umwe kugira ngo itangure. Hari ahantu nayisize igeze, kera agafata taxi. Haleluya. Nashobora gusiba rero gusenga kuri agafiro kaza gutangura neza isaha inikaniza nkiri mu rushengero, sinogasiga. Kandi agenda babwiza ukuri, abantu bose bakina izya filme z'isi rimwe na rimwe nta mpumeko y'Imana bafise. Kenshi ziriya filme muzikurikiranye neza irangirira mu bikomere, zerekana ibikomere gusa, ingene abantu bakomereka, ingene abagabo bakomereka, ingene abagore bakomereka mu rugo, ingene abantu bakomereka mu rukundo. Nibikomere gusa, zisigira abantu mubaba. Haleluya, haleluya. Ugasanga umuntu rero yataye umutwe kubera agafilme n'uduseri. Urumva rero barafise ukuntu badukina, ikatikira ahantu nyene hari hageze kuryoha ngo kazobandanye ejo, kugira ngo baguteshe umutwe
bakubuza umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, bakubuza umwanya wo gusenga. Ntushobora gusenga iminota 5 mugabo ushobora kumara isaha umeze gutya kureka. Amen. Muri za 2004 5 gutyo, za 2003 4 2002 gutyo twahora tugenda tukafata umuntu akariha bisi, kubera ko amateleviziyo atari bwabe menshi ahantu, ukariha bisi ugiye kuraba film amasinema ukirirwa umunsi wose. Haleluya. Ndazi umuntu yagurishije, yari umusore agurisha igipande cy'itongo bamuhaye muri za 98. Ayo mafaranga yose ayamarira muri sinema. Byari 70,000 ariko no bifata nk'ibintu nk'amafaranga make mu 98. Era mahera menshi ryari tongo rinini mugabo arimarira muri sinema. Murabyumva, hari ibintu rero bidutesha umutwe, hari ibintu Satani agenda arazana nenga ni byiza ariko ari byo kutwica ibitekerezo. Haleluya, haleluya. Uzi ko ari umuntu ashobora kuraba filme, burya bufilme, burya buseri, yaheza kukaraba agaheza kuraba akayiraba neza iyo filme yose akayimana, akayiheza avana n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe, akavuga ngo naka naramubonye muri filme ukuntu yavanye n'umugabo, hanyuma akiyubakira ubuzima bukagenda neza. Nanjye ndagiye ni filme nani sivyo, ntibyari byo ngo yaragiye avana n'umugore we cyangwa n'umugabo wiwe, hanyuma ubuzima burabandanya. Nanjye ndagiye ubuzima buzobandanya. Uzoja mwibarabara. Haleluya. Ntagire ibintu bigusamaza bitagira umumaro, ibintu bidatuma utera intambuko nimwe uja mwijuru, ukwiye kubitera umugongo. Haleluya. Tumutakaza umwanya uri kurumviriza ijambo ry'Imana kuri YouTube. Ubu rero ntabwo abantu bakija ku mateleviziyo, ubu biri muri telefone. Uragenda hariya muri ntuzenye, muri kanale cyangwa izindi ntuzenye ajya amasosiyete atanga mu mabukre, bakayigushirira mu telefone, ukaraba uri muhira, uri mu gitanda, umuntu akasanga yageze saa 8. Narababwiye umuntu twabana kandi yarasenga, twarasenga, twari turyamanye ahantu hamwe, nikomye saa 8 y'ijoro, sanga afite amayekuteri mu matwi ariko aradunda. Amayekuteri mu matwi yashize mu mashini iri imbere yiwe ariko aradunda, kubera ko yanse ko ambuza gusinzira, ashira amayekuteri, bya ekuteri binini mu matwi. Ndamubaza bite iyi saha uriko urasenga? Atekaye ndi kugasobanuye, ndi kugasobanuye karakoze ibara agasobanuye. Haleluya. Sindiko ndabatwenza, ariko kugira ngo urabe ibintu bimwe na bimwe bigutesha umwanya, ko ari bikungura mu gakiza, ko ari bituma utera intambuko yo kwegera imbere mu gakiza. Haleluya. Dusomye amajambo y'Imana. Aya makuru dusomye avuga ku mugabo yitwa Manoa n'umugore wiwe. Umugore wiwe hari izina rye bavuze ngo bari ndumba, ntibabyara. Sinzi imyaka bari bamaze, ariko bari bamaze imyaka itari mike atari ubyaro bafise. Hanyuma marayika w'Imana asanga umugore wa Manoa, amusanga mu murima. Haleluya. Amusanga mu murima, aramubwira ngo umva amakuru, wa mugore we ndakuzaniye amakuru, kandi n'amakuru atandukanye nayo wari ufise. Uyu munsi uhabwa amakuru y'ijuru, atari ya BBC na RPA. RPA barayugaye, irahari iravuga, zoje kuri Facebook na YouTube uzoyibona. Siyo makuru ndakuzaniye, amakuru ushaka guhabwa uyu munsi n'amakuru y'ijuru, n'amakuru y'Imana. Aramubwira ngo wa mugore we, mumaze igihe mubabaye, mumaze igihe murushe, mumaze igihe munaniwe, rero ndakuzaniye amakuru, ugiye kuzobyara umwana, kandi uyo mwana ugiye kubyara, umviriza ndakubwira ingene azomera. Bwana asifiwe sana. Uyo mwana ugiye kubyara, umva ndaguha amakuru y'ingene agiye kuzomera.
yuko mw'abantu b'Imana si gupfa kuvyara gusa. Haleluya. Mw'abagore muvyara ntimupfa kuvyara gusa, uvyara ufise amakuru y'umwana ugiye kuvyara, icyo azomara n'icyo azovamwo. Haleluya. Hari umuntu ushobora kubona yavyaye ukibaza ngo yavyaye ibisanzwe, ariko yavyaye umwana yaherewe amakuru y'icyo azomara, y'icyo azokora, y'impinduka azozana. Semeni haleluya. Umwana afise icyo azomara. Usomye aha muri iki gice ca 12 kitabo cy'abacamanza c'12, usubiye inyuma gato tugiye mu mateka ya Isirayeli, igihe Imana yavugana na mukama Noa, igihugu cyari kibayeho kitagira umwami. Imana yabwiye Isirayeli ko izobabera umwami, ikaba ari ibayobora. Bamara imyaka irenga 100 bavuye mu butayu, bavuye mu bugaragwa, Imana ibabera umwami, babayeho mu buryo bw'abacamanza. Haleluya. Hanyuma Mpwemu Yera ngo yaraza ku muntu akabushungwe akamukoresha. Niyo tubona aho yagiye ikoresha aba ba Debora, aba ba Samsoni n'abandi bahanuzi batandukanye, abandi bacamanza batandukanye mu gihe cyabo. Haleluya. Ariko icyo gihe Mpwemu Yera abantu baramutizwa. Imana yarakubwiye ati ndagutijije, genda ukora ibi nibi, hanyuma Mpwemu wanje agaruke. Haleluya. Icyo gihe Mpwemu Yera yirirwa arakora ku isi, akarara Mwijuru. Amen. Avuye kuri Samsoni, usomye mu bice by'imbere uyu Samsoni twasomye, wahejeje gukora ibitangaza, yaheza gukora ibitangaza bikomeye, agacaja kwa maraya. Amen. Iki gihe hari abantu witegereza ugasanga bafise Mpwemu Yera mu gihe ca kera. Mumurikirana ugasanga afise Mpwemu Yera mu gihe ca kera, yakorana n'abantu akabushungu, agaca yitahira mu ijuru. Ko twamuhawe ngo agumane natwe, none bigenda gute? Bigushobokera gute nimba ari muri wewe uyo Mpwemu wahawe? Niba ari we ari muri wewe bigenda gute ibintu nk'ibyo yemere kubikora kandi akurimo? Haleluya. Ashobora kubye ari muri wewe. Baririmbye baravuga ngo itegereze neza ko gitwaye agakiza, utaba uhetse ingobyi, umwana yaraheze kera cyangwa umwana yaragiye kera. Hari abantu bibaza ko bafise Mpwemu Yera, hari abantu bibaza ko Mpwemu akiri muri bo, ariko Mpwemu yaragiye. Imana itugirire neza. Ntidukwiye gutunga Mpwemu Yera tubana mu gitondo, twagera ku mugoroba tutamufise. Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo igikwiye nuko ngenda kugira ngo ndabarungikire umwitsi, uyo azobana namwe iteka ryose, azobana namwe ubuzima bwanyu bwose, mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, mwijoro. Yesu yaravuze ngo mwame mugabye mumere nk'abakobwa 5 b'abanyabwenge bagiye gusanganira umukwe bafise amavuta mu matara yabo. Haleluya. Iyo bavuze amavuta mu matara yabo, muracyo bishatse gusobanura ngo mujane, ngo bajanye amavuta mu matara yabo. Birashoboka ko umuntu ashobora kugira itara mugabo ritagira amavuta, sibyo? Ukagira itara ariko ritagira amavuta, ukaba ufise impano, ko ufise ingabire runaka mugabo itagira amavuta, ukaba werekwa, ukaba uvugishwa ariko utagira amavuta. Ngo ariko bo bagiye gusanganira umukwe bajyanye amavuta mu matara yabo n'ayandi ku ruhande. Igihe tugezemo ni igihe cyo gutunga amavuta, tukagira n'amatara byose tukabicana, tukagira n'amavuta yo ku ruhande, tukagira n'amavuta yo mu matara.
biravuga ngo bacanye amatara yabo kuva isaha bashikiye kugeza mu gicugu. Hageze mu gicugu bose bafatwa n'agatiro. Haleluya. Bafashwe n'agatiro, amatara asigara araka mu gicugu hagati, kuko bari baraye amatara bayacanye mu gicugu hagati, amatara ya bose arazima. Haleluya. Aragira gute? Arazima ya bose. Batanu arazima abanyabwenge, na batanu bibicucu arazima. Mu gicugu nka saa 8 y'ijoro humvikana ijwi. Eregari igihe umenga twese turasinziriye, ariko dusinzire bitandukanye. Haleluya. Hari igihe umenga twese turaryamye, ariko turyamye bitandukanye. Semeni haleluya. Bamwe baryamanye amatara atakirimwo, abandi baryamanye amatara arimwo amavuta n'ayandi ku ruhande. Semeni haleluya. Ngo barasanzamuka bose batsa amatara yabo, ibicucu bigize ngo birasa, amatara arazima. Yo, hari igipimo kiriko kiraza kigiye gupima abafise amatara arimwo amavuta n'ayatarimwo amavuta. Semeni haleluya. Hari ibipimo biza ku bantu bose bavuga ko basenga. Urasenga urakijijwe, ariko hari igipimo kizoza ku buzima bwawe kugira ngo kigaragaze ko ivyo uvuga ari ibintu bigaragara by'ukuri ko ukijijwe canke udakijijwe. Haleluya. Bacica amatara, ibicucu amatara aranka kwaka, ariko abanyabwenge ngo bagize baratsa amatara yabaraka, kuko ngo bari bafise n'utundi tuvuta babitse. Semeni haleluya. Bibiliya iravuga ngo igihe Imana ihamagara Gideon, ngo hari haratanzwe itegeko yuko ata muntu n'umwe yemerewe gukubita ingano no kuzisarura w'Umwisirayeli iyo bimburira abanyamahanga. Ngo ariko Gideon agira ubwenge. Ndashaka muri no teraniro uhora habaho ubwenge kuko yahaye Gideon mw'abantu b'Imana mwe, ngo yahora kubita ingano azikubitira mu bwato bwashizwe mu kuzimu. Aravuga ngo naho byashizweho itegeko ribuza gukubita ingano, ndazikubita mu bwenge, ndazisekurire mu kuzimu. Imana imaze kubona ishaka afise. Semeni haleluya. Twazamura ibiganza tukagira guca, Imana iraza yamubwira ngo yewe wa munyembaraga we, genda ukize Isirayeli. Aravuga ngo gutunyita umunyenkomezi, igihugu cyacu cyarabaye nabi, baragifashe, kintu na kimwe tugifitiye uburenganzira, ibintu byose by'iwacu ata burenganzira tubifiseko. Iramubwira ngo genda ukize imbaraga zawe zingana ukize Isirayeli. Jereka ndavyihoza sibyo nshaka tuvuga. Babanyabwenge, haleluya, babanyabwenge bakije amatara kaka, ibicucu birababwira ngo nimuduhe natwe kutuvuta dushobore kwatsa amatara, kuko twese twaje gusanganira umukwe. Iyo witegereje abantu bariko baravyina hano bahimbaza biterera hejuru, menga bose bafise amatara arimwo amavuta. Ariko hari gitondo kimwe Imana izokwerekana abakoreye Imana n'abatayikoreye, abatubesha n'abatariko baratubesha. Abavuga Imana ni benshi, amadini akomeza kugwira no kwiyongera, ariko igihe kigiye kugera Imana yerekana amadini y'ukuri n'amadini atarayukuri. Yesu yaravuze ngo uvuga ngo mwami mwami si wazobona ubwami bw'Imana kiretse ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Bwana sifiwe sana. Ukora biragoye kubitandukanya, biragoye gutandukanya umupagani n'ukijijwe. Bose bambara birebire, bose barafunga igitambara, bose bafata amasengesho. Dufata amasengesho y'iminsi 21 bose bakayafata, dufata iminsi 3 bose bakayifata. Biragoye kubatandukanya. Haleluya. Sinigeze kubatera agakuru ingene twigeze kugira amasengesho y'iminsi 3 tukayisenga tutajya tutanwa. Pani bivyubo amasengesho y'iki gihe yabaye ikizungu. Twakora amasengesho atari ikizunga, pana kunwa n'amazi.
wiyenza ukanywa amazi waza kwihana nk'uwacumuye, hamwe heza amasengesho wumva uri kurasha mu mubiri, kumva umubiri uratse neza, kumva umenga baguturiye. Mwayo masengesho turayakora, ariko tuyakora muri twebwe hajemwe umurozi. Harimo iki? Umurozi. Imana iravuga ati ariko ibyo muri ko muragira nibiki ko mudakijijwe? Muri mwebwe harimo umurozi. Arubahuka araza mu masengesho kugarago, tumara iminsi 3 tutarya tutanywa, nawe arimo, ariko harimo umurozi. Haleluya. Hari igipimo kigiye kwerekana abavuga Imana mu kuri n'abayivuga mu binyoma. Haleluya. Igipimo cyerekana abasenga n'abadasenga. Umuntu umwe yaraje arambwira ngo ndashaka unsengera, ati nsengera mfise ikibazo. Nagiye ku muntu yitwa ngo umukozi w'Imana, narinzwe n'umukozi w'Imana, ambwira ngo ngomba ndakugire deliverance. Aho yaziye nayo irakoze bitangaza. Haleluya. Deliverance irakoze bitangaza. Wo ndakugire deliverance. Ati byagenze gute no gukorera deliverance ese si byiza kuko bohoza? Arambwira ati ariko icyantangaje, yambwiye ngo uzana amavuta ndayagusiga, ari umudamu, ibyo akabibwirwa n'umuntu w'umugabo, uzana amavuta ndayagusiga ndakubohoza. Amusige amavuta umubiri wose ari gusa. Deliverance. Bari umukozi w'Imana. Aho hanze hari twinshi. Abantu benshi baraguye babitewe n'amadini n'ibyumba bagiye bajamo bitandukanye, bicwa n'abari kubakijije. Wahuye n'uwitwa ngo afise itara mugabo ritagiramwe amavuta, arakugusha kugeza uno munsi ubona ko atamuntu avuga Imana w'ukuri n'umakiri, bivanye n'abaguhemukiye. Haleluya. Bivanye n'abaguhemukiye, bivanye n'abakugiriye nabi, wahuye n'abahanuzi babi bapfuye. Ati rero si ikintu ufise kirakomeye kugira ngo ushobore kubohoka. Atanga umumiliyoni manje ndakugire ku musozi, none kuja ku musozi ngo nitike kuja ku musozi. Itike umumiliyoni wo kuja ku musozi, uwo musozi ni wahe? Mu Bugande, kugira mu Bugande nanga yagenda no kugaruka. Nambaye itike yo kuja Mwijuru. Abantu barabakokoye, abantu barabagiriye nabi, abantu bahuye n'abantu bafise amatara mugabo atagiramwo amavuta. Nucumva bavuga Imana, iyo wumvise uvuga Imana wese ucumurabira muri ya shusho ya kera. Ariko reka ndababwiza ukuri, Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo naho wibaza kusigaye wenyene, ndacafise abandi ibihumbi ndwi batigeze bapfukamira Bayali, batigeze. Imana iguhuza n'abakozi b'Imana b'umumaro, n'abakozi b'Imana b'ukuri. Ubuza warabaye umuntu muzima, warabaye umuntu akomeye mu gakiza, ariko warakomeretse gusenga birakuvamwo, kandi wari ufise umwete n'ishaka ryo gukorera Imana. Kuva uyo munsi wacitse intege kuko wahuye n'abantu bitwa ngo bafise amatara kandi atamavuta arimo. Haleluya. Impano ni icupa ritagira amavuta, ingabire ni icupa ritagira amavuta. Impano iratandukanye n'agakiza. Wanasifiwe. Ingabire iratandukanye n'iki? N'agakiza. Byo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko ingabire nk'ubu mfise ingabire y'ukwerekwa, nkava mu Mana nkaja kunywa inzoga, ingabire nuyigumana, muga agakiza ko bakagiye. Kuko Imana iguhaye nisubira ngo ndakwatse nibyo naguhaye, iguhaye ibiguhaye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uhura n'umuntu akakubwira ubuzima bwawe bwose. Tuwe n'umukozi w'Imana, n'abapfumu barashobora kubivuga,
ntuzokangwe nuko ndakubwiye ibyawe byose, ariko ukangwe yuko ubona ko mpagaze mu gakiza. Haleluya. Ko mpagaze mu gakiza, ko ibyo mvuga bihwanye n'ibikorwa nkora. Nimba mvuga ko nkijijwe, bikwiye kugaragarira mu bikorwa. Amen. Abantu barakomeretse, ntibagitangira Imana, ntibagikorera Imana, bivanye n'ababakomerekeje bari imbere zawe. Sinari mfise programme yo kuvuga ibyo bintu, ariko nako kitayemo, nako kajana. Haleluya. Samusoni, Imana imuvuga ko akiri mu nda. Marayika abwira muka Manowa, aramubwira ngo umva, ugiye gusama inda. Semene haleluya. Uvyare umwana w'umuhungu. Uyo mwana nibazoba umucunguzi w'ihanga rya Isirayeli. Imana idufashe cyane. Uvyara umwana azoba umucunguzi w'umuryango wawe. Mu bana bawe haboneke mu mucunguzi w'umuryango wawe. Mu babyaye cyangwa mu uzobyara hazabe mu mucunguzi wa famiye. Isirayeli yose kugira ngo ive muri Egiputa yari ikeneye Mose, ntiyari ikeneye abantu benshi, yari ikeneye Mose. Bwana sifiwe. Ntihakenewe benshi, hakenewe wewe ushobora guhindura amateka y'umuryango wanyu wose. Bwana sifiwe. Amateka agahinduka bizananye muri wewe. Aramubwira ngo ariko uyo mwana ugiye kuvyara, ngiye kuguha amateka n'amabwirizwa yiwe ukazomera. Namara kuvuka, ataranavuka, icambere wewe nyira gutwara inda y'uwo mwana uzoba ufise amategeko y'ibintu uzira. Haleluya. Uzuzira kaziri, ntuzutwaririze inzoga. Uzi ko abagore mukunda gutwaririza. Uzuzira kaziri, ntuzutwaririze inzoga. Muri mwebwe n'abahora bazitwaririza. Ati hakivayo ndemera mw'ikiyeri. Haleluya. Si muri mwebwe, mu bandi bagore bahandi bariko barankurikirana kuri Facebook. Si mwebwe, abandi bagore bahandi hariya kure. Ebwe muri abagore beza. Ariko abarundi baraciye umugani ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe. Umuntu agatwaririza inzoga, ubundi umuntu atwaririza rimwe na rimwe ikintu azi. Wowe ushobora gutwaririza ikintu utazi. Wowe utwaririza ikintu utazi. Wowe utwaririza pizza utarayibona, utarayijya. Bibaho. Ngo utwaririze pizza utayizi. Ninde muri mwebwe yatwaririje ikintu atazi, atarasanzwe azi? Haleluya. Uzuzira kaziri, uyo mwana akiri mu nda azobuwera akiri mu nda. Ntuzunwe vino, ikintu kiboreza ntuzugikoreko. Bwana sifiwe. Namara kuvuka uzumushirira amategeko nawe nyene azogenderako. Haleluya. Haleluya. Shaka tuvugana ku mwana. Bibiliya iravuga ngo ni muri Yesaya niho ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umucanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese. Duhawe umwana, habwa gutwara inda y'uwo mwana. Narababwiye hari abantu bibaza ngo baramufise ariko atahuriye. Haleluya. Ndazi umuntu yatubwiye ngo afise inda kandi atayafise, kugira ngo yereke abantu ko yatwaye inda ariko atayi iriyo.
akigwazire kwe nawe tangura gucira kandi atakiriyo. Hari abantu bibaza ngo bafise uyo mwana ariko atakiriyo. Haleluya. Hari ibimenyetso bigaragaza ufise uyo mwana muri we. Iyo ufise uwo mwana muri we, iyo ufise uwo mwana muri we mutwaye, hari ibimenyetso vyerekana ko umufise. Iyo wamuhawe agikorokera muri wewe, utegereza kugira ibimenyetso vyerekana ko uyo mwana ari muri wewe. Naho kwiyumanganya, hari abadamu bazi guhisha ko bafise inda, ariko ari urugezo umwana agerako bikanka kugira gute umunyegeza, kuko uko akura niko muri we hagaragara ibimenyetso kumufisi. Amen. Ubaza ngo birakenewe kubwira abantu cyane ngo bibabwire ngo bitangaze ngo jewe ndakijijwe, ngo hamubona je ndakijijwe bashe. Murinde wandika amatangazo bibwira abantu yuko uri umukizwa, ibimenyetso biri muri by'uyo mwana bizokwigaragaza. Yaba mumvise icyo mvuze mu amuzamu ibiganza mugatera haleluya. Niba ari muri wewe, niba waramumize, Bibiliya avuga ngo niba mwaramwumvirije mukamenya ingene agira neza, ni mumwegere. Niwe buye rizima ryagawe n'abubatsi, ariko ari ryo rigumya ifuruka. Abamufise hari ibimenyetso biberekana ko ari muri bo. Ceka turabire ku badamu bibungenze. Kubera umwanya nashatse kubanza gusubira inyuma gatonyi, ibi narabivuze ubushize benshi barabyumvise, ariko numvise Imana ingoberera kubabwira ibi bintu. Haleluya. Iyo umudamu atwaye inda, sindayitwara kandi sinzona yitwara, ariko narabonye abayitwaye. Na madamu wanje naramubonye ibimenyetso byamufashe. Tamubwira ngo tibigenze gute? Aho nta kantu kinjiye. Haleluya. Kimenyetso cya mbere cyerekana ko uyo mwana ari muri wewe, wa mudamu, cya mbere utangura kugira iseseme. Sibyo? Iseseme. Abafise uyo mwana muri bo, nimuvyumvire mu buryo bw'umwana, mu buryo bufatika, ariko muvyumve mu buryo bw'impemu. Ufise uyo mwana atatangira kugira iseseme, hataba ibintu bitangura kugusesema. Ariko uyo muntu ateye haleluya ninde gwazamura yindi cyane twumve. Nimba ufise uyo mwana akaba atasesemuragira, nta uriyo raba neza. Haleluya. Nimba wibaza ko umufise ukaba utaragira iseseme, bikaba bikikuryohera byose nani. Yo uzoraba umudamu yahora akunda akanyama, wapi bigaca byama. Uyo mwana rimwe na rimwe atwankisha ibyo twebwe twahora dukunda. Uyo mwana yaduhaye kuzinukwa ibyo twahora dukunda kera, ibyahora bitunezera kera, byahora bidusosera kera. Tukimwakira muri twe twace dutangura kumva iseseme, dutangira kuruka. Ariko twazamura Yesu icyubahiro, twaciye dutangira gusesemwa. Ubusambanyi bwari buturyoheye yinjiye muri twebwe, bice bitangura kuba umunuko. Paulo yavuze ngo ibyahora bimbera inyungu ndabyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nicyo kumenya umwami wanje Yesu Kristo. Byahora bindyohera, byarambiye. None nawe ibyo uhuye byose uramira. Iyo muhuye byose uramira. Tegereze neza ko uyo mwana ariyo. Niba ataseseme biragutera. Haleluya. Paulo yaravuze ngo byose turabyemererwa,
ariko ntabwo ari byose bitugirira ikimazi. Bwana sifiwe. Si byose bigira gute bitugirira ikimazi. Hari abantu mu buryo bw'imwemu bagwaye ingwara, mbe bayita gute ya ngwara umuntu agwara agasaho kamabuye kuzuye, kakuzura amabuye. Uzi ico byavuyeko? Yari kahekenye umuceri, yumva hekenye nibuye, aravuga ati sinobicira, reka mfe kumira. Afata ndabicire kwe ninge n'umuceri uziyemvye apana bizokwimenya. Acarajaniranye, ariko arajya ibiharage yumva kubitanye nibuye, acarajaniranye. Igihe kirageze ngo turobanure ibidahwanye, turobanure amabuye n'ibipfu, turobanure. Nimba ufise ururimi rutazi kurobanura, ejo uzogwara ingwara. Sobanura, robanura ibitagira umumaro, ubiciro umira bizima. Iyo umuntu ariko arahekenya umukeke, cyane cyane ababo, twebwe ababo dufise ubushobozi ku rurimi bwo kumenya igufa n'umusoso. Ntidupfa kumira, turasobanura. Semeni haleluya. Turasobanura igufa tukaricira, tukamira umusoso. Igihe kirageze ngo umire umusoso, amagufu yacire, kuko nuwandanya kuyamira, nubandanya kuyamira, cyo bizovyara uzokibonesha, kakumira vyose. Haleluya. Mira umusoso, amabuye n'amagufa urekurire hasi. Ibyo kumira byose wari kuri sino bicira. Haleluya. Sinigeze kubabwira gakuru, nakababwira ari mu ndwi hagati, ndibaza bamwe ntibavyumvise. Ngo umwami yari afise abahigi, hanyuma abahigi bagenda guhiga mu kibira. Bageze muri ico kibira basanga umukobwa mwiza, ngo ariko yambaye uducocegwa, ariko arabumba inkono. Bagenda babwira umwami ati, mwami twabonye umukobwa mwiza hariya mwishamba, mwiza yo kubera umwami kazi, ni mwiza. Ati mwamubonye muramusiga? Barabwira ati nimwasubira mukamubona kandi muze mumunzanire. Baca baragenda baramuzana, bamushikirije umwami. Umwami arababwira ngo nimumukure ubwo buhuzu bw'ubucocegwa, umwambika imyambaro myiza y'ubwami. Ubucocegwa murabuzi, inkima, twaduhuzu twaheze abafundi bakoresha mu kubaka. Hajya yafashijwe, munacheka. Bwana sifiwe. Bibiliya ijambo ry'Imana n'ukuri kuzuye. Biravuga ngo mwiyambure icyaha cyose gikunda kubizingirako vuba. Hari ibintu bikunda kukwizingirako bisaba kukwiriye kwiyambura. Ngo baca bamwambura ubwo bucocegwa babuta inyuma. Acabwira inshoreke, arababwira ngo utwo ducocegwa twanje nimudute kure, mudute hafi. Murabyumva? Mudute hafi. Bamwambika umwambaro w'ubwamikazi mwiza cyane, bamuha ikibanza cy'iteka. Hanyuma agahengera umwami agiye mu bikorwa bye by'ubwami, agaca abwira baba zanshoreke n'abasuku ati mugende hariya naho rambumbira munzanire bumba, kuko naho naje ibwami ndumva agatima kaguma kehera. Munzanire bumba, natwa ducocegwa twanje agaca aje inyuma agasubira kandi kubumba. Izari bujane hese ashora ari bwami, mugabo kubera ikiri muri we yari kibwami, mugabo umutima wo kubumba agenda ucanye. Hari abantu bavogere binjira mu gakiza, barinjira baja mu ishengero, mugabo imico n'imigenzo ya kera barayinjiranye bayizana mu nzu y'Imana. Haleluya. Imico
n'imikorere ya kera barayinjiranye mu nzu y'Imana. Birababaje cyane. Biragize gute? Birababaje. Ariko arabumba barabwira umwami atari ko mwami burya naho umwamikazi watubwiye ngo tumwambure ya myambaro burya ntiyatawe ntiyaturiwe. Reka ndababwira si ukwambura gusa ibya kera ahubwo no kuvyambura tukanabitwika tukabiturira, kuko nubigumizaho, haleluya, nubigumizaho ukaguma ubibona. Hari umuntu ashobora kukiga avuga ati nukuri mana urabizi narakijijwe ariko sinzovyambara ibi bintu muko nzoguma ndabiraba. Gasha muri garde bati nukuri nari nkidukunze nukuri naho naturetse nzoza ndaraba. Haleluya. Akagenda munza akigera twakera mu cyumba akabasi ndabo ko twahora tumereye kera, akigerera mu nzu. Uzova mu nzu uje muri sala, uzova mu cyumba uze muri sala, hanyuma uje hanze, hanyuma uje ku butike, hanyuma uje mu isoko. Ukaba ukeneye kubahoka nyako, twika uturire ukureho. Sangangure ibicaniro vya kera, sangangure ibicaniro vya Bali, bikakugumana imico ya kera kandi warinjiye mu nzu y'Imana. Haleluya. Ndababwira ibintu bibishe, ndababwira ibiryoshe, ndababwira ibisosa. Isukari isosa itera diabete. Abantu benshi baragwaye diabete mu nzu y'Imana kubera kurya isukari nyinshi. Pakeya kuwa mbere, pakeya kuwa kabiri, pakeya kuwa gatatu, pakeya kuwa kane, ukwezi, umwaka, imyaka 5. Iyo ni isukari. Uzogwara igisukari, uzogwara igisukari. Harakene ko tubana ipiripiri. Ipiripiri ngikinga kanseri. Haleluya. Ipiripiri, abantu bajye ipiripiri ngo bagwara kanseri. Nibyo ibintu bibaba. Araguma tuba isukari, poke ya miracle. Yo Bwana sifi. Amen. Shobona nk'abantu bangana gutya kuri wa munsi Imana igatangura ko bambaza. Nego mwarakiriye bitangaza, murubaka amazu, mugura imiduga myiza, mwebwe muzubaka musumbye ba Bill Gates, barubaka n'aba Elon Musk, bafise amafaranga nibasenga. Reka ndakubwira ikizoguhesha amafaranga kikaguhesha n'ijuru. Niwahagarara neza mu Mana bizoguhesha amafaranga afatika, biguheshe n'ijuru, biguheshe n'ubugingo budashira. Camuraba uku kuntu mungana ndiko nonze imbere y'Imana muri nyuma yanje mwese, n'abandi bazoza mwese mutonze inyuma yanje, tugeze mu ijuru. Haleluya. Ibintu vyiza turabikeneye. Naje kugenda n'amaguru birandambi, ariko kandi ishobora kubireka nkazorinda mpfa. Sivyo nisabiye Imana mbabarira, ariko kandi reka ndababwiza ukuri. Yesu ntiyari umubosi. Yesu urasoma Bibiri, hageze n'igihe cyo gutanga ikori, abura ikori ry'ikingorongoro kimwe arakibura. Bibiri ivuga ngo ntiyari afise ishusho yotumye tumwifuza. Ntiyari bosi, nta mafaranga yari afise agaragara, ariko yari bosi mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Nibaza ko kubabwira ubutumwa bwiza bw'umumaro bubajana mu ijuru ari byo bizotuma ntaba bosi. Oya, hageze ko ndababwira ubutumwa bwa gasukari nzokaba, ariko kandi hageze ko ndabaha ipiripiri, poke ya piripiri. Muze muje mu ijuru. Haleluya. Wa muntu wa mwama arababwira ati murabesha, niho ngimenya ko mufise ishari, mushaka kumusubirira, murabesha. Yosubira kwambara uducocegwa gute yarageze ibwami.
yarageze mu gihugu, ibyo mu gihugu byose ari iby'iwiwe, byose ari iby'ubutunzi bwose bwo mu gihugu ari ubutunzi bw'iwiwe. Byogenda gute kugira ngo asubire kwambara ubucoce, ngo asubire kubumba? Baramubwira ngo uzoze tukwereke, uzokore agatrike werekane ko ugiye, hanyuma uce ugaruka. Babonye agiye afashe urugendo, acara abahantu baragiye gatoya, aca asubira kandi muri twa ducoce. Agarutse amugwa ko giturumbuka yambaye bwa bucoce. Haleluya. Hagati nagukuyeyo, nagukuye mu ishyamba, nagukuye ku cyavu, none nawe wasubiyeyo. Aramubwira ngo ko ibyo wakunze bagusubizeyo burundu, bagusubizeyo ubuzima bwawe nibyo wakunze. Bacamusubiza mu ishyamba, ava mu bwami, ava mu munezero, kubera ko yinjiye ibwami, ariko ibyo mu ishyamba bitaramuvamo. Ndagomba ngo akanyeshyamba kose katuvemo, katuvemo, tubohoke, twidegembye, twinjire mu Mana, bigaragare ko turabana b'Imana. Warakijijwe, waraje muri Yesu, waraje mu gakiza, mugabe imico yawe ntiyerekana ko ufise uyo mwana. Haleluya. Ibyisi nibitakubihira bizokuzanira akarambaraye. Haleluya. Harageze ko Imana tuvuga. Narababwiye umufilozofe umwe ngo yinjiye mu rushengero, yari umunyabwenge, yize, yari arusha ariko ari umunyabwenge. Yinjira mu rushengero, yinjiye mu idini, bari baramubwiye ngo iyo umuntu ageze mu idini, yageze mu rushengero araruhuka. Ngo araza, yinjiye mu rushengero, bahita bamwicarika imbere, intebe bamuhaye babona arayiteruye, agiye yicaye ku muryango, yicaye araba hanze. Baravuga ati ibyo bintu ukoze ni biki? Arababwira ngo ndatangaye, ngeze mu rushengero, ibyo nari mpunze ndabisanzeyo, niyo mpamvu nicaye ndabi yo mvuye, kuko nsanze hose ari amabi masa. Nahunze uruvugo ndarusanze mu rushengero, nahunze insaku nayo ndazisanze mu rushengero. Nimba ari ahantu hambere umuntu yari akwiye kuruhukira, hari mu rushengero rw'Imana, niho wari ukwiye kugera ukumva harabaye impinduka muri wewe. Ariko abantu bageze mu nzu y'Imana, aho gukira bakomereka cyane. Haleluya. Harageze ko twerekana ibyamwa byiza. Haleluya. Ibintu byo gukizwa mu gatondo, hagera ku mugoroba agakizwa ukaba wagataye. Shaka kugenda ufata isi, wirira ikirori, unezerwe. Ntacyo bimaze gufatikanya ubwami bubiri. Ubwami bubiri nibufatana. Bwana asifiwe. Mukristo, umugabo witwa Mukristo, avuye mu gihugu cy'amahonero agiye i Siyoni, yabwiwe na musigura butumwa, aramubwira ngo hariya ubona ariko hari akagatara kwiririya rembo, niwagerayo bazokubwira amakuru y'uyo mutwaro uri ku mugongo wawe. Kurikira ririya tara. Nagenda babwire ngo dukurikiye itara, dukurikiye mpwemu yera. Mukristo ngo aragenda, yarazi ko urugendo atanguye goroshe. Bwana asifiwe. Ngo agerageza gusezera umugore, arababwira ngo nabwiwe amakuru yuko iki gisagara turimo kigiye gusha. Nasomye amakuru, nabibonye, nabyeretswe. Ngo bagerageza kumujyamika hakiri kare, kuko biyumviye ko yasaze. Byose yagize akabazo mu mutwe. Ngo ariko bagiye kumujyamika abura itiro, aradasinziriye, abuze itiro. Bukeye mu gitondo, noneho ngo agahinda kari kiyongeye cyane. Haleluya. Kari kiyongeye cyane. Agerageza kubabwira, barabyanka. Abibwira umugore n'abana, banka kubyumva, banse kubyumva. Ngo ca none haravundera, ariruka arabasiga. Igihe kirageze ngo abantu nibo bababwira ibya Yesu, bakanga kubyumva. Ubarekure, uvavane nabo, wiruke. Haleluya. Ngo ariruka, yirutse. Abagabo babiri, haleluya, hari mumwe yitwa Nyamujijya Nino, baramukurikira. Bamukurikiye baramubwira tugiye, utatubwiye neza tubwira amakuru yaho hantu ugiye kuja, kugira ngo tugukurikiye dufise amakuru afatika. Haleluya. Hari
ndababwira ngo ico gihugu tugiyemo ni igihugu cakenutse kitarimo ubukene, kirimo ibintu byose, kirimo ibiti biririmba n'inyoni ziririmba. Agerageza kubabwira umunezero uri muri ico gihugu, arababwira ngo bari muri ico gihugu turiko turajamwo ntibagwara, bafise amahoro, baguwe neza. Ngo bumva ayo majambo araryoshe. Haleluya. Ngo bumva ayo majambo agize gute? Araryoshe. Baravuga ngo tucana. Umugabo witwa Nyamujijya nino aremera baracana, mugenzi we arankasubira inyuma. Ngo baragenda bageze imbere gato, bagiye nk'imetero 100 bagwa mu ishayo ryitwa Amaganya, ahantu hashaya hateye ubwo, bakorokeramo. Nyamujijya nino aramubwira ati ariko sha, aya niyo ya makuru wambwiye, iki nico cya gihugu tugiye ni metero 100 turagenda tuguye mu ishayo. Aramubwira ati uri njyajya warambeshe. Ndasubiye inyuma. Ngo agerageza kwishayura asubira mu gihugu c'imahonero. Ngo ariko mu Kristo agwana intambara yishayura aje imbere. Reka ndakubwira, naho byoshika ugashaye wishayura uje imbere. Wishayura uje imbere. Ngo agerageza kwishayura aje imbere. Wageze ku nkombe, wa mugabo yamwiyereka ubwa mbere asanga ahagaze hahandi amutegereye. Reka ndakubwira, uwakwiyeretse ubwa mbere niwe abandanya urugendo azosubira kwiyereka n'ubwa kabiri, azosubira kwiyereka n'ubwa kabiri. Bibiliya iravuga ngo mukama Nowa ngo agiye muri wa murima ngo asubiyeyo, ngo wa mugabo yongera kugaruka ubwa kabiri. Ndatangarije ubuzima bwawe, marayika yakwiyeretse cya gihugu ikizwa yongera kwiyereka mu izina rya Yesu Kristo, asubira kwiyereka mwari no teraniro, akwereka ibintu wavyononeye, usubira igira intango shasha, usubira igira amasezerano masha, igira amasezerano mashasha n'Imana. Igira amasezerano mashasha n'Imana. Kumbure ari byapfuye, ari byononekaye, ariko ndatangarije ubuzima bwawe, uwakwiyeretse ubwa mbere ntiyapfuye, ari cyariho kandi ari cyari muzima, asubira gusange muri iryo shayo ryitwa amakuba n'amageragezwa. Erega igihe umuntu ari mu rugendo ruja Mwijuru ahura n'intambara zikomeye akumva ko kabaye, ariko wakwiyeretse imbere, uwakwiyeretse ca gihe rya joro akakugirira neza akaguha agakiza, n'uyu munsi aragusanga muri iryo shayo agushayure. Yaya nucike intege mwene data, komeza. Baramubwira ngo vyakugendeye gute kugira ngo ushobore gushaya mwari no shayo? Nubona ko hashizweho hariho amabuye abantu bacako, mu Kristo ntiyayabonye. Haleluya. Amuha ubufasha, amuha impanuro, aragenda. Simvuze nshatse kuvuga byinshi kwa ayo makuru, reka ndababwire ahantu nk'habiri mu Kristo yageze. Mu Kristo ngo aragenda ahoga yaracikoreye wa mutwaro umuvuna, aremerewe. Amen. Aragenda agera ahantu ku musozi, kuyo musozi hejuru ku gasongero kuyo musozi hari umusaraba. Haleluya. Inzira y'umusaraba niyo izonkana Mwijuru gusa, sinzobona ibirimba by'umuco, ninawushaya nzira ya Yesu, nta yindi nziriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa Data y'umusa, ninagomba
amumiza uyo musaraba, uyo mutwaro wikoreye uradohoka. Ngo umutwaro yarahetse uca uradohoka, yumva araruhutse. Kuri uyo musaraba ahaherega umuzingo w'igitabo. Semeni haleluya. Bagenda arasoma ico gitabo, aragenda ngo agera ahantu ku musozi witwa mu Ruhanya, umusozi muremure cyane, umusozi uruhije. Ngo kuri uyo musozi hari inzira zibiri zica ku ruhande zoroshe. Haleluya. Erega hari utundi tuyira dushika n'ingoga, ariko itahiriro ryatwo n'ahantu habi cyane. Ngo abandi bagabo bari muri urwo rugendo babiri, ngo babonye utwo tuyira, ngo babona ngo tubangikanye n'inzira mu Kristo ariko aracamwo twiza cyane, ngo baraducamwo. Bitahiro ryabo ryabaye mu bisumanyenzi, ahantu mu byobo. Mu Kristo ngo hararambuye umusozi, ngo kubwo kwizera atangira kuririmba. Haleluya. Ukwizera ufise niko kuzokwereka ko umusozi ari muremure cyangwa ari mugufi. Ukwizera ufise kuri Yesu niko kuzokwereka ko umusozi ari muremure cyangwa ari mugufi. Mu Kristo ngo arawuduga, watangura kuwuhararamba. Wageze ku musozi hagati na hagati agiye kuwumara, ngo hasanga hubatse akazu kubatswe na nyene uwo musozi kugira ngo umuntu wese ahageze abanza aruhuke. Wageze muri ako kazu arasinzira, ngo ariko ntiyirinda. Umuzingo yari afise w'igitabo urakoroka, ntiyamenya ko umuzingo w'igitabo wakorotse. Hari abantu bagenda batakigira umuzingo w'igitabo, ko bagenda batangarize hari ahantu utazorengana udafise umuzingo w'igitabo. Haleluya. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ni Dawidi yabivuze, nabitse ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo ushobore guhagarara mwa kino gihe cy'uruvangatirane ngo bavuga Imana benshi, kugira ngo ushobore guhagarara umenye abukuri n'abatarabukuri, bigusaba gutunga ijambo muri wewe. Imana bampera ijambo mu izina rya Yesu. Ngo niyirinda arasinzira, umuzingo w'igitabo urakoroka. Umaze gukoroka yikanguye, abona amasaha yagiye, acara byuka vuba na vuba, aragenda umuzingo atabujanye. Arirukanga ageze kure, yibuka ko umuzingo yawusize. Aravuga ngo sinshobora kubandanya urugendo, sinogenda ntagira umuzingo w'igitabo. Ngo aragaruka, ageze hahandi yarajyamye, awusangaho niho yawutaye. Uyu munsi Imana igutorera ibintu wataye. Uyu munsi utora ibyo watakaje, uyu munsi utora ibyo watakaje. Tora amasengesho wataye, ya misi yo kwisonzesha yatakaye, subira uyitore. Handi wari upfukama utagipfukama, subira wongera upfukame. Aho byapfiriye niho bizakirira. Subira kandi wegera Imana nka mbere, subira wegera Imana nka mbere. Aragenda asubira jana wa muzingo w'igitabo. Ngo aragenda ageze imbere gatoya, asanga intambwe zibiri mu nzira ziziritse zitontoma cyane, kandi nta yindi nzira nimwe yari ihari. Haleluya. Nta yindi nzira nimwe yari ihari, yategeza guca muri iyo nzira. Ijwi rimwe riramubwira ati subira inyuma, urapfuye, zijya ziragutabaguye. Ariko irindi jwi riramubwira ati ariko usubira inyuma ko hagiye gusha. Erega ikituremesha n'amabwirizwa n'amasezerano dufitaniye n'Imana, ivyo twavuganye n'Imana nivyo bitumye tugihagaze mu gakiza. Tuba twarabivuyemwo, twahuye n'ibidutontomera byinshi, ariko dufise icyo twavuganye n'Imana, dufise icyo twayaze na Yesu. Niyo mpamvu dusonza tukigumya, ntituje gusegerereza, tukihangana. Ntumenye ko twanaburaye, watubona mwiko tukibaza ngo arahaze, nayo wapi yaburaye. Twahawe kwihangana, twahawe guhagarara. Imana iguhe kwihanganira ibikomeye, kuko gusubira inyuma no gupfa. Yumva ijwi rimubwiye ngo bandaye, tumugwa imbere. Akirika aragenda, yumva umuntu amuhamagaye. Imbere hari inzu yitwa inzu ya Gahore. Yumva umuntu amuhamagaye w'umuzamu, aramubwira ngo yewe wangenzi we, bandanya. Ukwizera ufise kuza gutuma uca hagati na hagati y'izo ntambwe, ngo kwazegera
zigabanuka imbaraga. Semene haleluya. Uko azegera ubushobozi bugenda buragabanuka. Uko wegera ikigeragezo niko imbaraga zacu zigenda zihera. Uko wegera imbere niko ubukare cyari gifise bugenda buhera. Ngo azicamwo ataco zimugize. Umura ziraziritse ziratonoma ziraziritse. Umura ziraziritse ziratonoma Semeni haleluya. Wakabandanya kuvuga ibintu nk'abingahe byamushikiye ngo wageze muri iyo nzu ahasanga abakobwa batatu. Wanasifi banye n'uyo musozi ngo abo bakobwa batatu bari abo kwakira ingenzi. Imana yaraguteguriye abazokwakira umutwaro wawe. Baramubwira ngo icara tukuzimane, ngo bamuha amazi yo koga abanza aroga. Naho ndababwira ngo umugisha nukenewe n'ibindi, rimwe na rimwe hari Imana iduhonja ku munezero w'agakiza, umunezero w'ijuru ikaguhonja ikakunezereza akanya gato, si umwanya wose. Sino kubwira ngo bizokwama bimeze neza umwanya wose. Uno munsi uzonezerwe ejo ubabare, uno munsi uzohaga ejo usonze. Imana hari igihe igucishirizamo. Imana igucishirizemo wari ubikeneye. Imana igucishirizemo akantu ngo bamuha amazi yo koga, baramuzimana ngo bamuyagisha neza. Mwari umwe rugendo ukeneye kuyagishwa neza, kuyagishwa neza. Ari igihe nshobora kwakira umuntu muri biro, bajya abantu baza ngo tubakire, nabanza nkamureka akavuga nk'isaha yose akavuga. Ega abantu bakeneye kuvuga akavuga, keneye umuntu amuyagisha neza. Arabuze umuyagisha neza, umugabo ashitse iminsi yose no kumurandagura ko mw'abantu. Hari abagabo babi, iyo ageze muhira n'imbeba zica zihunga. Hari abagabo babi, hari abagore rero barushe bakeneye guhura n'abantu babayagisha neza. Hari n'abagabo barushe baruhijwe n'abagore babo, akeneye kuyagishwa neza, ngo bamuyagisha neza, bamubwira amajambo aruhura umutima. Mu Kristo ngo agiye kugenda baramubwira ngo rindira, hari ibindi tugomba kukwereka, tuzogusezera neza ariko urindiye tubanze tukwereke. Bwana sifiwe. Ngo bamujana mu cyumba bamwereka inkota Dawidi yakoresheje. Semeni haleluya. Agiye kwica Goliyati barayimuha, baramubwira ngo iyi nkota uzuyijane nawe. Bwana sifiwe. Bamwereka cyabuye Dawidi yakoresha mu kwica Goliyati. Erega ikidukomeza sikini, dukomezwa n'intahe z'abandi bashoboye, dukomezwa n'intahe z'abandi bahagaze, tuba twarabivuyemo. Uraza mu rushengero wasinye ati jewe uno munsi n'umunsi wanyu Mana nje kugusezera. Ugera mu nzu y'Imana ugahura n'ubuhamya, ugahura n'intahe y'umuntu Imana yagiriye neza, wumvirizo bati ko ndiko ndigirisha aba ibi uyu yarabyihanganiye. Oya ndagiye nzo kwiyahura ejo. Ugacu uwo munsi bikaba birasivye. Dukomezwa n'ivyakomeje abandi, duhagarikwa n'ivyatumye abandi bahagarara. Intahe z'abandi, iyo ushinze intahe, hari abantu nk'igihumbi bahagarara bagakomera bari bagiye kwica no kuva ku Mana, wahagarara ugashinga intahe. Haleluya. Muri rindira bongo jenda umukristo, icyo ni ikintu gihumburiza umutima wanje, kirangibagiza imibabaro, nkumva nduhutse, nkumva nguwe neza. Bwana sifi. Ndumva nduhutse kubw'umukiza. Ngo baca baramwambika. Icambere bamuhaye ni inkota, icya kabiri baramwambitse inkofero y'icuma ikingira mu mutwe. Bwana sifi. Bamwambika ibirato, bamwambika impuzu ikingira igikiriza y'icuma, ikote y'icuma antibar. Uyu munsi Imana ibambike amakote y'ibyuma kugira ngo mushobore guhagarara mu gihe cy'imyambi y'abadayimoni babarasa.
haleluya. Kuko numva ndiko ndafashwa n'aya majambo, namwe nikayi karabafashaga ye. Baramwambika, wanasifi, bamwambitse, baramusohokana, bamwereka, bamujyana ahantu ku musozi ngo bamwereka umwobo urimwo amagufa y'ingenzi nkawe zari muri iyo nzira, zamanutse uyo musozi ntizirinda, ziragwa, zigwa muri uyo mwobo, ziravunagurika, zirapfa. Uru rugendo hari benshi baruguyemo. Iyi nzira hari abahizi, hari abahizi bavuga Yesu neza, ariko kubwo kutirinda baranyereye, baragwa. Imana ibahe kwirinda. Ngo baramuherekeza neza, baramubwira ngo wirinde ahantu haranyerera, kuko abenshi barahaguye. Wanasifiwe. Ngo baramuherekeza, baramanuka agenda nezerewe, afise umunezero. Nababwiye ko uru rugendo nuko woroherezwa gusa, si uvuga ngo intambara ziba ziheze. Haleluya. Ngo aramanuka ageze ahantu mu mwonga, atanguye kuririmba, yo none intambara ziba ziratangiye. Haleluya. Ngo hazi ikigatanya cyitwa nde nyawihebuza, ko cyari giteye ubwoba, ngo gifise mu maso nk'ahidubu, amaboko yacu, ibiganza byacu byari bimeze nk'iby'idubu, mu maso hacu ngo hari hameze nk'ah'intare, giteye ubwoba cyane, ikintu cy'igisizi imwe cy'igihumbe. Cyamubaza ngo wa mugabo we uri kurajya he? Arakibwira ngo ndiko ndava mu gihugu cy'imahonero, ngiye Siyoni. Oh haleluya. Mvuye mu rupfu ngiye mu bugingo. Niba kubazi uri kurava, uzababwira ngo mvuye mu rupfu ndiko ndaja mu bugingo. Kiramubwira ngo ico gihugu uri kuravamo n'igihugu canje, ninde yaguhaye uburenganzira bwo kwivamo? Arakibwira ngo amasabo yawe narayamenye, uhemba nabi abagukoreye, niyo mpamvu ntari kugusezera, kandi niyo ndagusezera ntiwari kunyemerera. Haleluya. Na makuru yo gusezera abo twagendanye, baje bumva makuru ko wagiye, baje bumva makuru ko wakijijwe, baje bumva makuru ko bumva makuru ko wagiye, kusigayira umusenzi, kusigayira umuririmbyi, kusigayira umukozi we. Ubasezera ngo bigende gute? Ko kuja Mwijuru ari wowe wenyene, ni wapfa ni wowe wenyene uzokwibarizwa ibyo wakoze. Na makuru yo gusezera, bakwiye kumva ibyabaye gusa ko wagiye. Wanasifiwe. Aramubwira ngo sinari kugusezera, iminsi yose nagukoreye yabaye iminsi y'agahinda, sinigeze nduhuka. Ngo ariko raba, kuva ntanguye urugendo uribuka umutwaro nari mfise nkiri wawe, nawe ukororeye ku musaraba. Semeni haleluya. Satani naza kukugerageza, uzumubwira ngo Satani, wibuka iminsi nagukoreye, ko wamembye umubabaro, ko wamembye agahinda, ariko iminsi nakurikiye Imana yamembye neza, yamembye neza. Ndara ubusa nkashima, mba nahaze nkashima, mba mfise ibyo kwambara nkashima, nabifise nkashima, ariko nkiri wawe nari nuzuye imyidodombo gusa. Cye yubuka ubuzima bwa kera bwawe ngene bwari bumeze, abantu bose wabataka ibiragwe, ngo naka ntacyo mpaye, naka ntacyo mfashije, nawe ntacyo yogufasha, ko ntacyo yifashije nawe. Niba abona umuntu agufashije, si wazoba agufashije, zofashijwe n'Imana, nawe ntacyo yifashije, nawe ntacyo yifashije. Aramubwira ngo sinane kugusezera, wibuka iminsi nagukoreye, ko narara nabi, narara nagahinda igihe cyose. Ngo ariko kuva ntanguye urugendo, nawe niba kubaza ikuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu yagiye. Nawe niba kubaza, nawe uzababwire. Oh nawe niba kubaza, oh nawe
mwabyumvise amahoro dufise ntari ku byo dufise ari ku cyo dufise. Niyo mpamvu Petero yabwiye cya kirema akakibwira ngo icyo mfise ndakiguha uyu munsi, icyo mfise ndakiguha uyu munsi. Yesu agira icyo aguhaye uha abandi nawe, kuko niwe utanga ibyo udafise. ngo kiramubwira ngo nta muntu n'umwe yigeze ava mu bwami bw'umwami runaka ku neza ngo amureke agende. Mukristo ngo yumvise ko itangiye kumubwira amajambo nk'ayo arahaguruka ariruka. Erega hari igihe biba ngombwa ko twiruka, nutiruka kiraguca izosi, ngo biba ngombwa ko ciruka. Reka nababwize ukuri, iyo Yosefu atahaguruka ngo yiruke, muka Potifari ari kumufata ku ngufu. Ufise imbaraga ngo wibitsemo amasengesho, wewe ufise ayahe? Iruka. Icyaha ntibahangana naco, icyaha baragihunga. Ufise imbaraga izahe wewe? Icyaha ntabwo bahangana naco, nta mbaraga ufise zo kukinesha, ahubwo iruka. Wasenza yangana iki? Twokwereka abantu barabahize. Haleluya. Hari umuntu nzi yari umuhizi, yanyigishije gusenga, anyigisha kuvuga ubutumwa, yari umukozi w'Imana twemera. Wavuga ati uyu ntibishoboka naho Satani yogerageza abandi, uyu ntiyo mushobora. Ariko inyuma y'iminsi mike zanumva amakuru ngo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Birababaje. Haleluya. Ati ibyo byarabaye, n'uyu munsi agenda yihisha abantu, ashobora kwiyereka abantu. Yahanganye n'icyaha, cyane nabwo bahangana nacyo. Cyaha baratemesha bakiruka, nutatemesha ngo wiruke kizokumira nkuko cyamiza abandi. Marayika yabwiye Loti, aramubwira ngo hunga ntupfe, ntukebereze inyuma. Ntawe kurakebereza inyuma, hunga. Muka Loti ngo yumva induru zaba Sodomu ni Gomora bariko barasha, wahindukira kuraba, ahinduka inkingi y'umuntu. Nutiruka ngo uhunge uzohinduka inkingi y'umuntu. Ikibazo nagize kuri Loti ni kimwe, Imana yaramubwiye ngo hungira kwiriya misozi miremire. Loti aravuga ngo sinoshikayo mu utarakoroka. Imana ari ikubwiye kugenda, yari kumurindira ngo nyemerera basi nje muri tuya dusagara duto twisowali. Udusagara duto wagiye usigaza niko tuzokugirira nabi. Udusagara wagiye usigaza mu buzima bwawe, utuntu utagiye urandura mu buzima bwawe, niko tuzokugirira ingorane mu buzima bwawe. Abisirayeli ngo baragiye binjiye i Kanani, bageze i Gaza basanga ni heza, ngo hari bigatanya by'abantu beza, ngo ntibaharandura. Ahavutse Goliyati, ahavutse Delila, ntibaharandura, ngo barahareka kuko babona ngo ari heza. N'uyu munsi habateye ingorane kuko batagiye babirandura. Ibintu bimwe bimwe wagiye usigaza mu buzima bwawe, ibisi no bivuga n'ukuri, bibi ko sinobireko. Basanga umuntu ari mu rushengero mugabo afise akana agendana, ameze nka Petero. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo udafise inkota nagenda yigure. Bibaza abyumva mu mubiri. Cyaragenda turera duhaye itegeko, acaja kuzicurisha zibiri. Timuze mugira ubwenge mw'abantu. Hari abantu bari mu rushengero bafise utuntu twinkota, bafise utuntu jambo dukata abandi. Haleluya. Wajana utuntu twinkota ngo haje igitero. Aravuga ati ubu rero ngira ndabereke, tangura kuzicanga, kata ugutwi kwakora kurotse te. Ibi ni biki Petero? None Yesu se wambwiye ko nja gucurisha inkota. None inkota kazi kazo nakaye. Aramubwira ngo subiza inkota mu bwubati, uwicisha inkota zo kwicishwa inkota. Yaramubwiye kurondera ijambo. Inkota ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Mufasha mukazamura ibiganza ga mwabakobwa n'abamama n'abapapa n'abasore, muhabwe inkota mwari noteranira. Dukeneye inkota y'Imana, dukeneye inkota y'Imana, dukeneye inkota y'Imana. Mukristo muri karagenda, numva amajambo aryoshe yewe, numva amajambo ari abantu ari karakiza pe, numva amajambo ari abantu ari karabohora, hari abantu ari karabohora, bariko barakira, bariko barubakwa, bariko barava ku rugezo baja ku rundi. Ndabyumva kuko nanje
ariko arankomeza. Hari igihe uvuga amajambo kumva ko ayo majambo atashikiriye abantu, n'igihe uvuga ijambo kumva ko iryo jambo ririko nawe we ryakubatse. Ndumva ndiko ndubakwa kandi ndazi ko hari umuntu nawe yoba umwe gusa iri jambo akaryumvira akarishira mu ngiro, rishobora guhindura amateka yiwe yose n'ubuzima bwiwe n'ubuzima bw'igisagara cyose kigakira. Umusamariyakazi umwe yatumye igisagara cyose gikira kuko yumvise ayo majambo akayizera. Niko ndababwira ko umugabo yitwa mu Kristo ngo yirutse kimurasa amacumu. Muzasoma igitabo cy'ingenzi bataragisoma, kiraryoshe cyane. Ngo kimurasa amacumu menshi cyane y'inyungikane menshi, amwe ngo afata ku byuma, ngo ariko icumu rimwe ririnjira ritobekeranya mu Kristo aho ibyuma bifatanira. Byinjiye mu Kristo aragwa. Haleluya, aragwa, aratemba. Kiza kimuhagarara hejuru, itangura kwivuga amazina ngo ndamuhejeje. Ariko ntiyarazi ko muri yanzu mu Kristo bamutekereye inkota. Semeni haleluya. Kikiriko kiraroha kiryohewe kibaza ko cyamuhejeje. Erega abansi bawe bibaza yuko baguhejeje byaheze, ariko reka ndakubwira uko bigiye kugenda ku munota wa nyuma, ku musegonda wa nyuma. Mu Kristo ngo yikwega buke buke kikimuri hejuru, akwega ya nkota ye. Semeni haleluya. Aragisogota ngo gica kiraroha, kimuvako kirahunga kigenda kagirire ubutakigaruka. Inkota yawe igiye gutuma Satana kuvako agenda kagirire, igiye gutuma abadayimoni bakuvako bagenda kagirire. Nyemera rutele haleluya. Sogota, 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 sogota abadayimoni, sogota Shetani abakozi biwe baragisogota. Inkota irinjira mu Kristo, arumva neza ko inkota yinjiye. Nanje ndumva mwari no teraniro hari abantu inkota yabo yinjiye. Inkota y'Imana yo, inkota y'Uwiteka irinjiye ngo gica kimuvako kigenda kiraroha, kigenda kivuza induru. Ugiye kumva kamo kabansi bawe, ugiye kumva kamo kabadayimoni bahora bakurara kijoro n'umurango, bahora bakurara kamajoro n'amajoro, bahora batumurara udasinziriye, bari barugaye ubuzima bwawe bw'imwemu. Kuva uyu munsi inkota yawe irabihinduye bisha. Nyemerera utere haleluya. Wakiriye inkota, wakiriye inkota, wakiriye inkota y'Imana. Iravuga ngo Gideyoni amaze kwica abansi abamidiyani, atarabica ngo umumidiyani umwe arota inzozi azirotorera mugenzi wiwe. Mugenzi wiwe aramubwira ngo ndabimenye neza ko iyi ari inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Inkota yawe nuhora. Reka ndakubwira, Imana ifadikanije nawe igiye gukora ibintu bikomeye. Imana ifadikanije nawe hagiye gukoreka ibintu bikomeye. Umva, nizobikora yonyene, izofadikanya nawe kugira ngo yerekane yuko Imana uvuga ari Imana y'ukuri. Yaba ibyo mubyumvise muamuteye haleluya. Imana izobikora ibikoresheje amaboko yawe. Ndiko ndabona amaboko y'abantu bari mwari no teraniro. Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye biratuhoraho n'inkota yayo. Abantu bagiye kuvuga Imana, wariko Imana yakoresheje naka, yamukoresheje ibintu bikomeye. Aho tuvuze naka hashira izina ryawe mu izina rya Yesu. Ababanyi bawe bagera igihe bavuga ngo naka arafise Imana, naka akorera Imana, Imana asenga ni Imana,
Imana yakurikiye ni Imana, Imana yarongeye ni Imana, Imana yasenze ni Imana. Ko wihanganye niwava ku Mana, niwahemukira Imana, niwayimara amaza, nayo igiye kukwereka kutayimara amace, n'abantu bagiye kumenya kutayimara amace, kutayivuze na mwenyenera mukazamura ibiganza byanyu mugatera haleluya. Kutamara amace Imana, kutakojeje isoni Imana irambariye nawe, igiye kutagukoza isoni, igiye kukwerekana, igiye kukuvuga, igiye asemene haleluya, igiye kukuvuga. Abansi bawe inkota zabo bagiye kuzivunjamwo amasuka, inkota bari bategekanije zo kukwica zigiye guhinduka izo guhindukamwo amasuka. Inkota zakarihirijwe ubuzima bwawe zigiye gupfuha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Semeni haleluya, twateri yindi haleluya. Kutamara amazi Imana nayo nizokumara amaza, igiye kukwerekana ko agakiza kawe gafise agaciro. Ibyo ntabwo mwavyumvise. Igiye kwerekana agakiza kawe ko gafise agaciro. Wababariye Imana kenshi, wabwira ko ukijijwe ntibavyemera, ariko agakiza kawe Imana igiye kugashira ku rugezo ruboneka. Ababanyi bawe wababwiye ko ukijijwe barabipinga, nukuri bagiye kumenya gukorera Imana nyamana, bagiye kumenya gusenga Imana nyamana, bagiye kumenya ko wagendanye n'Imana nyamana, bagiye kumenya ko wakurikira Imana nyamana. Kurujya musozi nyene wa maramariyeko niwo musozi ugi mwenyemerera mukazamura ibiganza gutya mugatera iyindi haleluya. Igiye kugushira hibonekera, igiye kugushira hagaragara, kuko wabaye umugabo nyamugabo. Ntiwamara amaji Imana, warakijijwe uravyemanga. Haleluya, haleluya. Kwiye kugaragaza ko wakijijwe, kwiye kugaragaza ko uri umwana w'Imana, kwiye kugaragaza kuri caremwe gishasha. Haleluya, ukwiye kugaragaza kuri caremwe gisha. Uyo mumarayika ngo yongera aragaruka. Bibiliya tubwira ngo Mukama Nowa agenda kubibwira umugabo, aramubwira ngo Imana yanyiyeretse. Arabipinga ntiyabyemera, aravuga ngo itiyiziye ndayibona, ivyo mbwiye sindavyemera. Haleluya. Namwe muri mwebwe harimo abantu bamaze iminsi babwirwa amajambo ngo twereke iyo Mana yawe, twereke iyo Mana ukorera, ko mbona ubuzima bwawe buri nyuma y'ubuzima bwacu. Twereke Imana yawe usenga, twereke Imana yawe uvuga gukorera, twereke Imana mwavuganye, twereke. Ejo narababwiye ngo igiye kwisidukira, igiye kwiyizira, igiye kwiyizira. Haleluya, igiye kwiyizira. Aramubwira ngo Imana yangende yavuganye nanje, yambwiye ko ngiye kuvyara umucunguzi w'igihugu. Rero uvyumve nawe. Aramubwira ngo sindavyemera, atongeye ngo agaruke. Haleluya, atongeye ngo agire gute? Agaruke. Wa mugore ngo asubira mu murima. Narababwiye Imana kugira ngo iguhe ivyayo izo gusanga mu murima wayo, izo gusanga he? Mu murima wayo. Tuvuze umurima w'Imana, tuvuze gukorera Imana. Niba wahora usenga amasengesho y'umunsi umwe, ongereza ugira 2. Nimba wagira 3, gira 4. Nimba wagira 4, gira 6. Ntugabanukirwe, ahubwo wongereza. Haleluya. Igituma Manowa yahawe amakuru nuko atari mu murima. Abantu batari mu mirimo, batari mu bikorwa, bazohora bahabwa amakuru n'abari mu murima w'Imana. Icyo ntabwo mucyumvise. Abari mu murima, abari mu ndimiro,
nibo bazohabwa amakuru. Amakuru yahabwa gishushe original, pana amakuru avangatiranije original. Imana iguha amakuru mu izina rya Yesu. Iguha amakuru y'abagutega, iguha amakuru y'abagutega, iguha amakuru y'abakuroga, iguha amakuru y'abagutega imitego, ikwereka ibintu byapfuye. Iguha amakuru. Aramubwira ngo Imana yaje, aravuga ngo jewe nitaza ngo ndayibonere, sinemere ibyo ngiye, sinemere ibyo ugize gute. Umugore asubira kugira kabiri, aragaruka marayika, sinzi uko yamubwiye ati rindira nje guhamagara umugabo. Aca ariruka aja guhamagara umugabo, aramubwira ngo wa mugabo yanyereka ubwa mbere yagarutse. Haleluya. Yagize gute? Yagarutse. Umugabo araza, abagabo bafise ukwizera guke. Narababwiye abantu tabagabo bafise ukwizera guke. Ninzi ubona umugabo ahagaze mu kwizera, Imana iba yamuhondaguye. Aho abagabo banza bagakora ibiharuro, gaterateranya ibiharuro. Haleluya. Ndabona muri rino teraniro turimo abagabo ni bake, bari hese, bari ku kazi, bari muri siporo, abandi bari mu bindi, abandi bari mu bindi. Ariko umugabo yaciye ikizirika akaza mu nzu y'Imana, ni intwari. Umugabo urinze ubona aciye ikizirika akabatizwa, agasenga Imana, agakurikira Imana, ntapfa kubyinjira. Ibaze kugeza igihe Manowa ashika mu murima, akamusanga aho wa mugabo, aramubwira ngo ukaba ari we wavuganye n'umugore wanje. Mu yandi majambo, ivyo umugore yamubwiye yarabipinze, akaba ari we wavuganye nawe. Reka tuguhe ikimazi. Haleluya. Reka tugire gute? Tuguhe ikimazi. Wakaba ari wewe. Yabanje kumubwira wakaba ari wavuganye n'umugore wanje, banza umbwire izina ryawe. Je kumvugana n'abantu ntazi, singena n'abantu ntazi, nyibwira. Niba uri marayika nyibwira. Aramubwira ngo mbarize izina ryanje gute? Uri mbarize iki? Ko ari izina ritangaje, ko ari izina ry'igitangaza. Haleluya. Ndagomba ngo iryo zina ry'igitangaza muhure naryo. Iyo wahuye n'iryo zina uratwenga, ukava ngaho utwenga nk'umuntu yanyoye urumogi. Abantu banyoye urumogi niwe ubona twenga, cyakiko kiramutwenza. Umuntu umwe ngo yanyoye urumogi, ararunwa neza neza, aramufata. Bariko barajya muri saro bicaranye n'abandi, ariko aragira urutete rw'umuceri rucara bakoroka hasi, akoroka n'ibiharage nka bingahe. Ashafata umukubuzo akubura inzu yose, inzu nayishafuje. Ahera mu byumba, mu madushe hose arakubura arakoropa, ngo inzu ndiko ndayikubura ngo nayishafuje, abitewe n'izo mbaraga z'urumogi yanyoye. Haleluya. Babona twenga ubusa kubera ko yanyoye urumogi. Natwe abanyoye kuri Yesu turatwenga, tukagira umunezero, tugashima, ariko twozamurira Imana icubahiro. Babona tuvyina igisimba ko basaza byagenze habaye iki? Habure Petero yabwiye abantu tekani mutwite imborego yizi saa 3, ariko wawundi yitwa Yesu, umwe mwica, umwe kamushyira ku musaraba, yarapfuye. Nibyo mwarabibonye ko apfuye, ariko inyuma y'iminsi 3 yarazutse. Niwe akoze ibimureba, niwe akoze ibimureba. Yesu hari ibintu agiye gukora bizotuma twenga, bizotuma ushima. Bwana sifiwe sana. Uyu mwana umuntu amufise tegeza kugaragaza ibimenyetso. Haleluya. Hari ibintu akubuza uyu mwana, hari kirazira. Hari abantu usanga bagenda ngo muri Yesu ngo byose byararangiye, ngo byose yarabihejeje, ngo tukiri kondane, ngo nta kintu na kimwe kidukurikirana, ngo ibyaha byose byaraheze. Wanguha ufise uyo mwana, ufise kirazira muri we. Ufise uyo mwana
Bibiliya iravuga ngo ufise uyo mwana ni nawe afise ubugingo. Haleluya. Ufise ubugingo muri we. Ikanababwira aka kandi kantu kamwe duce turangiza. Iyo umuntu afise uyo mwana ahabwa ijambo ahatari kugira ijambo. Aka ntabwo mukumvise basi yo mutu aka iyo basi mutuma mureka bya bindi ko byari birura akamuka kumva basi. Ufise uyo mwana ahageze bamuha ijambo atari we barihaye umwana ari muri we. Semeni haleluya. Wibuke Yesu ngo agiye kwinjira Yerusalemu abwira abigishwa babiri arababwira ngo mugende mu mihana nimwahagera murahasanga inyana y'indogoba muyiziture muyinzanire. Niba ababaza igituma muyizitura mubabwire muti databuja niwe ayishaka niwe ayigomba. Barayizana bayizanye Yesu ayicayeko. Kwanzia kuzaliwa kwa hiyo punda ntibari bigere bayisasira ibitenge ngo bayiririmbire, ariko kuva Yesu ayicayeko semeni haleluya. Kubera Yesu bahejeje kumushikanira ibiseke. Mwibaza ngo babishikaniye jewe babishikaniye ikimbamwo. Haleluya. Nubu ngende niyenda vuze ni usubira kubona yinjira hano. Naje kuraba jewe naje kurona aya mamagaye naje mwicaye hano kubaya se kubera jewe iki kurimo kigiye gutuma abantu bakubaha, gutuma abantu bakwemera, kigiye gutosa. Haleluya. Abakobwa mwe kubera uwo mwana mwebwe muzobera mutopfuye mugeze muzokwijana mutopfuye mwiciye muzoshika musanga mutopfuye mugezemo. Ndabanyiganyiza ndabahagurutse Yesu yambariye ngo ndababwire nimba ari muri mwebwe bagiye kumubaha babawahiye ikiri muri mwebwe. Ndababwire ya nyana y'indogoba barayisasira barayiririmbira. Okay, iraryoherwa. Yesu mushikanye mu gisaga iragaruka yari yaramenyeye bayisasira ya yindi nyene icaha handi nyene aho yaciye bakayiririmbira. Uwo munsi nta nuwayiravye kuko ntaco yari ihetse, ariko bwa mbere bayisasiye amatapi kuko yari ihetse nyene guca ku matapi. Hari ahantu uzoca wibaza tunona hari igenda haciye si wowe uzoba haciye ikiri muri wowe nicyo kizoba kihagucanye. Yaba muvyumvise mwamuteye haleluya. Imana izobakorera ibintu mwabakobwa mwe. Umviriza wewe wifashe ukunyene nk'umuntu yagowe. Wewe nyene hagarara ndaguhanurire. Ewe ndiko ndabwira cyane byakibazo. Wewe uri imbere yiwe. My godness. Naito wachiro. Imana yo mwishu. Buze ngwiki. Imana yo mwijuru igiye kukunezerereza aho wababariye. Urabyina ukitera hejuru ariko muri wewe atamunezero n'ivyizigira ufise. Imana yo mwijuru igiye kukugirira neza kuko ikiri muri wewe kigiye kwemeza batakwemeye, kigiye kugukundisha batagukunze, kigiye ari ibintu Imana igiye gukora mu muryango wawe bimenyekane yuko mufise Imana. Mwanyemera mugatera haleluya. Aho waririye aho watukiwe ni naho ugiye kuririmbira. Aho bakubwiriye nabi ko atacumaze ko atacurimwo niho nyene Imana yo mwijuru igiye kugarukira yerekane kugira neza kwayo ku buzima bwawe. Iyo umuntu afise uyo mwana baramwubaha. Narababariye muzogende muri ville abantu batonze ku mirongo kugira ngo baje muri bisi hiyizira umuvyeyi ntituzi yavuye ntituzi byavuyemwo mugabo yibungenze bose barikuma ati bisa umuvyeyi. Abandi sabavyeyi abandi ntibavyaye
ariko uyo mwanya nuwo guhabwa ijambo. Ndatangaje ngo Yesu yicare muri wewe, aguhesha ijambo, aguhesha intebe, aguhesha icyubahiro, bakubaha bata ndiko ndahanurira umuntu ari mwari no teraniro avise amatwi yumva imvugo y'Imana, bagiye kuguha intebe, bagiye kuguha intebe. Semeni haleluya. Abayicaye niyo yinjiye muri bisi agasanga bisi yuzuye, baribwiriza bakamubisa. Bisi umuvyeyi afise umwana muri we, ufise uyo mwana muri we baramwubaha, batamwubahiye isura yiwe ariko bamwubahiye ikintu afise. Semeni haleluya, semeni haleluya. Akira uyo mwana mwari no teraniro, abantu bose babimenye kumufise, reka kumunyegeza, mugaragaza azotuma urya, azotuma wambara, azotuma uhabwa ijambo aho ugeze. Barakubisa ku ntebe, icara ku ntebe yawe yaricaye ko abandi bayiveko, kuko icara mu mwanya wawe mu izina rya Yesu Kristo. Icara mu cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Icara mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Icara mu bana bawe mu izina rya Yesu. Icara mu butunzi bwawe mu izina rya Yesu. Icara muri mariage yawe mu izina rya Yesu. Icara mu cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Icara uyicaritswe n'icyo ufise. Baraguha icyubahiro batagihaye wewe, bakiguhaye bagihaye ico ufise canke bagihaye ico uhetse, bamuha icubahiro. Iko ndabona abantu uyo mwana agiye guselektiona mu bandi, baronka akazi abandi bakabuze, baronka akazi abandi bakabuze, baronka akazi abandi batakaronse, bakaguhe batagahereye ubwenge bwawe ariko bakaguhereye ku bw'icyo ufise. Icyo ufise, icyo ufise kirengeye icyo bafise. Mwabamama mwe, mwabakobwa mwe, ni mwatunga uyo mwana. Yo, abavuze ngo ntuzopfugiza ubukwe bazotungurwa no kubona invitation, bazotungurwa no kubona ubutumire, bazotungurwa no kukubona. Yo, icyo ufise. Wanasifiwe. Twazamura Imana icyubahiro ga mwabantu w'Imana mwe. Icyo ufise kigiye kugukura ku ntebe y'inyuma, kikwicarike ku ntebe y'imbere, kigiye kugukura ku ntebe isuzuguritse, kikwicarike ku ntebe y'icyubahiro, kigiye gutuma abana bawe bakomera, abana bawe barindwe n'iyo Mana. Icyo wahawe, icyo waherewe ku mavi ukirindira ku mavi, icyo waheshejwe n'amavi ukirindisha amavi. Ntuzane ibintu by'imikino, ukirindisha amavi. Gupfukama, wabironse uri kurasenga, wahawe ayo masezerano uri kurasenga, reka kubivamo. Bazokubaha batubashe wewe, bubashe icyo Imana yagushizemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka sozerere kuri iki kintu. Bibiliya iravuga ngo Yosefu bene wabo baramushora, baramugurisha, baramudandaza. Bamaze kumudandaza agera mu gihugu cakure muri Egiputa. Agezeyo Imana yari yamuhaye impano y'inzozi, impano yo kwerekwa. Arerekwa, ageze no mwibohera arerekwa, kugeza igihe bamusohorayo. Bamusohoyeyo umwami amugira mukuru mu gihugu. Tugiye kuvuga amadetaye nyene vyagenze. Bamugira umuntu akomeye mu gihugu, aba ministre wa mbere mu gihugu. Imana ishiraho impamvu kugira ngo icyo yavuze gishike. Bene wabo bafatwa n'inzara, baja kurondera ivyo kurya. Bagiye kurondera ivyo kurya, basanga bagiye kubirondera
iyo Yosefu ari. Basanga yabaye umugabo, basanga yabaye umunyacubahiro, ntibamumenya ariko we warabamenye. Haleluya. Kubw'ikiri muri wewe kikuvyibusha, kiguha agasura, kiguha agafreshe, ku buryo abantu bazokuraba bagatangara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Abarundi baraciye umugani ngo ubwiza buca mu kanwa, buca kuco wamize, buca muco wamize. Niwo miru yo mwana uguma uko waruri, niwo mwakira uguma uko warumeze. Hategereza kubaho impinduka. Basanga Yosefu yabaye umugabo, basanga yabaye umuntu afise ijambo. Mumurikirane ngiye vuga nk'iminota 3 canke 5 soze iri jambo rijana, ijambo ryawe. Bwana asifiwe. Basanga yabaye umugabo, baramumenya ariko ni we arabamenya ariko bo ntibamumenya. Arabacunaguza wagera ku munota wa nyuma bimunanira kwiyumanganya. Arababwira ngo ni jewe Yosefu umwe mwagurisha. Haleluya. Ni jewe Yosefu umwe mwagurisha nkashogwa muri Egiputa. Ntimubabare ngo nuko mwangurishije, mwabaye amaboko y'Imana, mwabaye abakozi b'Imana. Erega bajya bakugiriye nabi bakagusunikira gusenga, babaye abakozi b'Imana. Ntibabwe wibaza ngo iyo batababo wari kwinjira mu gakiza. Babaye abakozi b'Imana. Ari n'umuntu akuroga. No. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Babaye abakozi b'Imana. Bagusunikiye mu gakiza, bagusunikiye kwegera Imana, bagusunikiye kurondera Yesu. Ni wari kukizwa, wari kinani, wari ntagondwa, ariko Imana irakugondagonda ikoresheje abansi bawe. Haleluya. Arababwira ngo ni jewe Yosefu wa undi mwagurisha ngashogwa nkaja muri Egiputa. Nimubabare ngo nuko mwangurishije byavuye ku Mana, kuko ikigoyi kimaze imyaka 2 kiracasigaje imyaka 5. Nzobatunga, ndabatungane n'imiryango yanyu yose. Imana igiye kuguha gutunga abari barakubwiye ko atacu uzopfa uvuyemo. Imana yambariye ngo ndakubwire wewe Jose, hirya yejo hari kigejeje kwa 5. Je nakuronde sinakubona. Irambwira ngo iguhaye, ngo ndakubwire ngo iguhaye ibirenze ibyo wayisabye. Sinzi ngo wasabye ibiki. Numvise iryo jwi mu nzozi ndakubona. Ijwi rirambwira ngo mubwire ngo ndamuhaye ibirenze ibyo yasabye. Sinzi ngo wasabye ibihe, sinzi ntabyo wambariye, ariko hariho ibyo umaze iminsi uri kurasaba Imana. Ariko Imana yambwiye ngo iguhaye ibirenze ibyo wayisabye. Mugize shari se ko mutanabizi n'ibyo yasabye se. Ariko ibyo Imana wayisabye wewe urabizi mubizenanye ko ni Imana. Ariko irambariye ngo iranabiguhaye, ariko iguhaye nibirenze bijya wayisabye. Kandi ugiye kubibamwo atari kera. Mwenyemerera mukazamura ibiganza mugatera haleluya. Bagiye ko mu masezerano y'Imana. Abansi bawe bisange bahagaze imbere yawe, bisange bahagaze imbere yawe, bisange uri umumama, bisange uri umupapa, bisange uri boss, bisange ari wowe utanga akazi, basanga ari wowe uselection abakozi, babandi bavuze ko utazopfuronsa akazi, baje gusaba akazi basanga ari wowe uri boss. Imana ibagirire neza. Mwakira icyo Imana ivuze ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Ngomba gusengera yumva muri we ko uyo mwana yamutakaje, yumva ko atamufise. Haleluya. Yumva ati narinda mufise, ariko ndumva ko yaranyitse aragenda. Sinyumva ibise, sinamwumva atera na conka. Erega uyu muvyeyi amufise arumva ko yikina. Haleluya. Hari ibimenyetso bikugaragariza kuri muri we, ko ari muri wewe, kuyo mwana kurimo, ukumva ibintu bigushitura. Bimwe nababwira by'ibipatosi bigushitura nukivyumva byarakamye byaragiye.
ngiye kugusengera wewe wumva muri wewe hari icyo watakaje wahora ufise utagifise uhaguruke ndagusengere usaba imbabazi Imana hanyuma Imana ikikugarukanire mu izina rya Yesu Kristo. Harabahagurutse Imana ibagirire neza. Oh Yesu we asante Yesu. Hallelujah, hallelujah Yesu, hallelujah Data. Tugiye gusenga Imana ni iminota itari myinshi.